tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Haleluya. Tereke tunyarukane. Itanguriro 25 umurongo wa 22 tujane tunyaruka mu vyimviro, mugira ivyimviro biri ngaha mwese iyo tunyarutse umwanya. Abana basitanira mu nda yiwe, maze aribaza ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho diki. Aragenda aja kubisiguza Uhoraho. Haleluya. Ngaha aba bana bavuga ngaha yari Esau na Yakobo. Bibiri tugira ngo igihe mama wabo yarabatwaye inda, mama wabo yumvise abana bagwanira mu nda, yumvise basitanira mu nda. Hama yumvise abo bana bari basitanira mu nda, mama wiwe yari umuntu w'Imana, acaragenda gusenga, asiguza Imana ati Mana, kubera iki aba bana bari barasitanira mu nda? Imana imubwira ngo wewe n'utwaye abana utwaye amahanga abiri. Imubwira ngo mu nda yawe hari amahanga abiri, ihanga rimwe ry'aba Yakobo, indi hanga ry'aba Esau. Acamubwira ngo kandi ayo mahanga ati niyavuka bukuru azoshumbira butoyi. Ubundi reka ngaruke gatoyi mu migenzo y'Abisirayeli. Mu migenzo y'Abisirayeli umwana mukuru niwe yahabwa heritage ya se nini. Si kuvuga ko abandi batahabwa umurage cyangwa umugabane, barahabwa umugabane. Mugabo umwana mukuru bamuha imigabane ibiri. Hama bamaze kumuha imigabane ibiri, baca bamuha ikindi kintu cya kabiri, baca bamuha ubutware bwa papa wiwe, yacaba uzosimbura se wiwe. Hanyuma akaca basamuragwa igihe papa we atakihari, baca bamukonsidera nk'umuvyeyi. Niyo baca bakonsidera nk'uwasigaranye inkoni, nk'uwo papa we yasigaranye inkoni y'ubutware. Rero mu rutonde rw'Abisirayeli, mu rutonde rw'ingene imigenzo n'amategeko mbere Imana yari yabahaye byari bimeze, nuko Yakobo nako Esau niwe yari kuragwa, niwe yari guhabwa imigabane ibiri, niwe yari guhabwa ubutware bwa papa wiwe. Mugabo bamaze kuvuka, mbere yuko bavuka, Imana iha ijambo mama wiwe, imubwira ngo kuri aba bana ntibizogenda uko byari bisanzwe bigenda. Kuri aba bana mutonyi niwe azoba mukuru, mutonyi niwe azoganza mukuru, mutonyi niwe azohabwa umugisha, mutonyi niwe azosura mu gishingo cyase. Ubundi vyari nka bishasha. Mama we aravyumva, aravyizera. Hama baravuka, barakura. Bamaze gukura, Yakobo, inkuru ndayigize ngufi, se wiwe agera agomba guhezagira nk'uko imigenzo yavuga. Yakobo acakoresha ikintu kitari cyiza. Niho hano ngomba ninjira ikigwa canje. Yakobo acakoresha ikintu kitari cyiza. Ijambo ry'Uhoraho ryavuga ko ari wazohezagirwa. Mugabo Yakobo acaca mu nzira atabwiwe n'Imana kugira aronke umuhezagiro. Acaca mu nzira
abwiwe na mama wiwe. Papa wiwe abwira Esawu ati genda uhige untekera inyama z'icumbe hamuzanire nge yoherwe hamanda guhezagire. Mugabo mama wiwe amaze kumva ayo majambo, mama wiwe yarazi icyo Imana ivuga kuri Yakobo. Mama wiwe avuga ati Yakobo ntusamare, uyu ni umwanya wo kunyakurana ubuhizi ibintu. Ati ahubwo ko Esawu agiye guhiga, wewe rondera ibiri hafi hanyuma umuhe ajye hama umubeshe yuko wewe uri Esawu, urondere na maske uyambare hama wigire Esawu imbere ya papa wawe. Ati hanyuma papa wawe niyaguhezagira, ndabizi umuheza ngene functiona, niyaguhezagira bizoba biheze uzobuhezagiwe. Yakobo iri ryari izina risigura umusuma. Atanguye kwiba, mbere no kwiba isezerano ryari rya Esawu. Ushaka kumbwira ati pastor nta kibazo kirimwo kuko byari byaravugishijwe yuko Yakobo ari wazohezagirwa mu gishingo ca Esawu. Naje ndavyemeza byari byaravugishijwe. Igitari cyaravugishijwe ni inzira yabikishijemo. Nimwanyumvise neza. Igitari cyaravugishijwe, ikitavuye mu kanwa k'Imana suko azohezagirwa. Ikitavuye mu kanwa k'Imana ni inzira yaciyemo kugira ahabwe umugisha w'Imana. Bano Imana ni kimwe kugira amasezerano y'Imana, mugabo ni kindi guca mu nzira Imana ishaka kugira ngo ushikire amasezerano. Imana ikubwiye ngo uzoba mukuru, yibaze n'inzira uzocamo kugira ube mukuru. Imana ikubwiye ngo uzokora ibikomeye, menya n'inzira ishaka kuzocamo kugira ukora ibikomeye. Imana ikubwiye ngo izina ryawe nzorigira rurangiranwa, menya n'inzira y'ingene izina ryawe rizoba rurangiranwa. Kuko kuvyerekeye Imana ni kimwe kuguha prophecy, ni kimwe kuguha mbere promise, ni kindi inzira uzocamwo kugira ushika aho hantu. Alors Yakobo guhabwa umugisha vyari mu mugambi w'Imana. Inzira yaciyemwo ntiyavuye ku Mana, yavuye kuri mama wiwe. Mama wiwe yamubwiye ati ntusamare, bumushapu, uyu n'umwanya udasanzwe. Mugabo ivyo nyene yagize abantu Imana vyakweza ibintu bikomeye mu buzima bwiwe. Yakobo arohabwa umugisha wa papa wiwe, mugabo idaciye mu nzira y'Imana. Haciye habiki Bibiliya itubwira ngo uwo munsi nyene Esawu yaciye ashangashirwa. Esawu ashangashiwe, mama wiwe acaza kwa Yakobo aramubwira ati Yakobo pay attention, watwaye umugisha wa mukuru wawe. Ati kandi yababaye, ati kandi ariko arakurondera ashobora kukwica. Ati kubw'iyo mvo hungira mu kindi gisagara kwa Labani. Bano Imana mwese muratahura ko atamugisha uri mu guhunga. Umuntu harijeje guhezagirwa, umuntu harijeje guhabwa umugisha, mugaraba igikwikiye. Yakobo afata inzira arahunga. Muri uko guhunga c'est vrai ahunze kubera iki? Ahunze kubera apana kubera vyari mu mugambi w'Imana. Uku guhunga kwiwe kwafatanye n'amakosa yakoze kugira ashikire ivy'Imana yamubwiye. Alors ni kimwe ku Imana yakubwiye ibintu kanaka, mga inzira ufata kugira ubishikire irakomeye cyane. Hari abantu umugisha w'Imana uvuna, atari uko umugisha w'Imana usanzwe uvuna, mga ari uko umugisha w'Imana urondeye mu nzira atari y'Imana uraruhisha umutima. Umugisha w'Imana uciye mu nzira atari ubugombe bw'Imana uruhisha umutima w'umuntu. Biragoye ko kwikawusha, uzokwibuke ivyiviro byawe wobihenda, abantu wobahenda, ibintu bitandukanye wobihenda, bwari ikintu kimwe udashobora guhenda Imana yashize muri wewe, mugabo atari ki wawe. Imana yashize muri wewe umutima, kandi umutima Imana yahisemwo kwizoba inzu yayo. Umutima biragoye ko wowuhenda, ibindi bintu kanaka wobihenda, mugabo umutima utakoze ubugombe bw'Imana, ushaka usiga amashugwe, ushaka uterere ibintu bimeze gute, ushaka kubwira ati tuza tujye tumere neza nta kibazo,
umutima ntushobora kuba satisfe imana itari satisfe. Praise God. Yakobo womenga wari umwanya ibyo bita kuba Samuel agwa mu Bisirayeli nabibabwiye ibyo ari byo vyasigura guhabwa imigabane ibiri mu itunga rya so, mbwa si ivyo vyonyene no guhabwa icubahiro cya papa wawe mu muryango, mbwa uwo nyene ahejeje guhabwa ivyo bintu kubera inzira yaciyemwo atariyo. Kumbura Imana igihe yabivuga yari ifise n'inzira izobicishamwo kugira Yakobo yisange ariwe yabaye Samuragwa. Mbwa Yakobo ntiyahitamwo kwirindira inzira y'Imana, Yakobo ahitamo kwitoborera inzira abifashijwemo na mama wiwe. Iyi nzira Yakobo yaciyemwo ntiyari inzira imuganisha ku masezerano y'Imana, mugabo ntiyari inzira iri mu bugombe bw'Imana. Yakobo ahabwa umugisha, mugabo uwo mugisha hawe adaciye mu bugombe bw'Imana. Ivyo rero raba ingaruka bimuzaniye, atanguye guhunga. Birivuga ngo umugisha w'Uhoraho uragira iki? Uratungisha, kandi nta mubabaro agira iki? Awuvangamwo. Umugisha w'Uhoraho uratungisha. Mu yandi majambo, ahantu umugisha w'Imana ushitse, kimwe mu bintu bihaba, haba umunezero, haba amahoro, haba ituze. Mbwa uhereye umunsi Yakobo ahezagirwa, niwo munsi intambara z'utavanako zari zitanguye mu buzima bwiwe. Atari kubera umugisha w'Imana, mbwa ari kubera yaciye mu nzira itariyo kugira ashikire umugisha w'Imana. Alors today muri kino gihe cyacu duhagaze ahantu dufite amasezerano meza gusumba mbere na Yakobo. Dufite ibintu byinshi Imana yatuvuzeko gusumba n'ivyo Yakobo yari yamuvuzeko. Mugabo turi muri generation zitari tayari, zititeguye kurindira Imana kugira babicisha mu nzira Imana yabageneye ko bicamwe. Turi ahantu umuntu abwira ngo uzoba mukuru aca atangura guforsa, bamwe bari ready no gukora ibintu bazi ko binyuranye n'ijambo ry'Imana juste kugira ngo ashike kure. Imana ikubwira ngo nzogushikana kure, rindira inzira yayo. Hari inzira yatunganije y'ingene izogushitsa kure. Igihe cyose ugombye kugwanira icyo Imana yakubwiye, uzosanga waciye mu nzira inyuranye n'ubugombe bw'Imana. Inzira yose inyuranye n'ubugombe bw'Imana ntiyigera ihezagira umutima w'umuntu, ntiyigera itera amahoro umutima w'umuntu. Kumbure yoronka amafaranga akayaruhiramwo, ashobora kuronka inzu akayigorerwamwo, ashobora kuronka imodoka akayimererwamwo nabi, shishita kubera ikintu kimwe, vyari ivy'Imana yamuvuze ko mbwa yabicishije mu nzira itariyo. Praise God. Yakobo ndiki ikintu cyamubayeko. Yakobo Imana yamuvuze ko ikintu gikomeye, mbere abwirwa ngo wowe uzohezagirwa mu gishingo ca mukuru wawe. Mugabo rero hamwe n'ivyo abariwe, hamwe n'ivyo abwiwe, hamwe n'icyo nimurabe jewe. Praise God. Shaka atasiyo yanyu. Isi support abantu je tukigisha tutari kumwe. Hallelujah. Hamwe n'ivyo bintu byose abwiwe, Yakobo atangwa kumvira amajwi y'undi muntu ya mama wiwe ati cangaha ushikira ivy'Imana akubari. Mu yandi majambo, Imana ikubwiye ikintu ifise n'inzira yateguye y'ingene uzogishikako. Igihe cyose ubicishije muri iyi nzira atari inzira y'Imana, bone Imana ivyaramugisha bihinduka uburemere kuri wewe, bihinduka ikibazo gikomeye kuri wewe. Haleluya. Reka ndakavuga Imana, l'essentiel si guhabwa icyubahiro. L'essentiel guhabwa icyubahiro biciye mu nzira Imana yabivuzemo. L'essentiel si gukomera, l'essentiel ni gukomera ukomeye neza uciye mu nzira yo. Mana ndasenga ngufashe gukomereka kandi ugenda ajya gukomereka. Fise umwanya muto mugi Imana ifashe. Hari umuntu avuga ati pastor Imana yaravuze ko ibintu bikomeye, hama akaja tangura kugwana kugira ashike kuri ivyo bintu Imana yamuvuze ko bikomeye. Muko kugwana ni amakosa atangurira. Mbona ngomera kubwira Imana nimba bitahaye amahoro Yakobo ntibizoguha amahoro. Ushobora kwakira mbere n'ibintu Imana yakuvuzeko ukamengura nabirose mbere abantu ukamenga bo bikomera amashi, mugabo bishobora gukurwamwo amahoro bigacika umuruho kandi wamengana ibintu bikayangana. Arebrezova halakata. Imigani 17 umurongo wa mbere. Mana ufashe nkominike kandi ngomba gukominike. Indumange irimwo amahoro iruta ibinoboye byuzuye inzu birimwo imitongano. Indumange irimwo amahoro iruta iki? Ibinoboye byuzuye inzu birimwo imitongano.
ni bande bazi iyo terme bivuga ngo indumange duza turabe bazi icyo gisobanura ndabona ko atari benshi somera mu gifaransa uje dusigurira musigure mwumve neza icyo bisigura bishobotse Louis mu gifaransa mvuze bakavuze neza Mieux vaut un morceau de pain sec sigura umukate wumanganye wopfuma uronka umukate utarimo breba uhumye wumaganye avec la paix urimwe amahoro mugabo urimwe amahoro qu'une maison pleine de viande avec de querelles hakuronka inzu yuzuye inyama itagira irimo umutongano itagiramo amahoro ndasubiramo iri ni jambo ry'Imana w'Imana avuze ngo wopfuma uronka iki umukate wumye umukate wumaganye wopfuma umukate utari ku kindi kintu na kimwe n'akarorero batanze ndaza kuvuga akarorero cyo gasigura batanze akarorero rabigice mu bintu bwiye ati hako ubura amahoro kubera ibintu byiza wopfuma uronka ibintu bike mugabo birimo amahoro bagereranije ati wopfuma uronka umukate wumaganye mugo ukagira amahoro hakugira inzu yuzuye inyama iri mwiki imivurungano mwumva ko karorero ka Bibiliya yuze ati burya Imana yavye abantu babiri umwe ari mu ngorane atagira amahoro mugabo afite ibintu byinshi ku Mana uwo muntu ari nyuma iyo umuntu afite utuntu dukenye uwo mengana n'agaciro dufise mugabo turimwe amahoro Haleluya arakomeza kubwira inshuti yanjye ikintu cyose uzoronka mu nzira atari y'Imana kimwe mu bintu utazoronkamwo ntuzokironkamo amahoro ikintu cyose woshikira kubera umuheto wawe Imana itarimo ushobora kukironkamo amafaranga ushobora kukironkamo inzu ushobora kukironkamo imodoka mbwa ntuzokironkamo amahoro ku Mana amahoro asumba ibintu ku Mana amahoro arakomeye cyane gusumbya amafaranga mu mufuko mbere Yesu yavuze ngo Jesi ndabagabira nk'uko ari isi bagaba ndabagabiye amahoro ibaze Yesu avuye mu isi ikintu yumvise yosigira ishengero n'amahoro yiwe yari gushaka kuvuga ati jewe wenda kugabiye ikira wenda kugabiye ikira Yesu ni Imana mwaje ngo sindabagabira nk'uko ari isi bagaba jewe ndabahaye amahoro yanjye burdiye yuko amahoro y'Imana ari très important cyane mu mutima w'umuntu gusumba ikintu icyo aricyo cyose kwiye kuyazigama mu mutima mumviriza ingene amahoro yawe yazigama amahoro bayazigama mu guca mu nzira iri mu bukombe bw'Imana haleluya Yakobo raba ibintu bimubayeko ahije gukora ikosa akishije ibintu mu nzira Imana itabishakamwo naho ari ibyo yari yamubariye ubwo nyine intambara ziratangura Yakobo agenda kwa Labani agezeyo Yakobo yafise ibibazo byinshi icya mbere y'umusuma icya kabiri ageze kwa Labani ikintu cya mbere cyamubayeko yashitse mu bakobwa ba Labani acatangwa kubipfuza biva ngo kubwo urukundo yakunda abagore aravye umukobwa wa Labani aca yumva iyo mwifuza aca mubwira ati tugiranire konta d'abord n'umuntu ahunze ni munzi avuye hariya aje mu rugo rw'umuntu ashitseyo ibaza impunzi yumvira kuresha ageze ngara cyari impunzi ageze mu bakobwa ba Labani bakuze bagira imisosi bamerewe neza abaravye ubwiza ati tuvugane ati urafise inkwano ati nta nkwano ufise muganda afise amaboko impunzi nyene cyo yokora nico atavuga ati jewe shobe gutanga umukozi w'amaboko nzogukorera imyaka ndwi ha mumume uribaza imyaka ndwi aya ikagira ikidote nta mafaranga ya dote yarafise avuga ko nashoboye kuguha dote reka ndagukorera imyaka ndwi bari Mana ntiyari bwagere kurongora kanibandanirize hamara akora imyaka ndwi irahera mwibuke yasize yivye yeskrotse papa wiwe anyaga umugisha wa Esau sivyo none ngageze ngaho Labani ati mviriza bugi ivyo byose uravyimbura kandi uvyimbura uko wabibivye uvyimbura bigwiriye bisesekaye
kandi biri mu yashusho nyene. Agezeyo Labani ati umviriza, akira Leya akuze imyaka ndwi, ati so nashaka Rakeli. Ati nujya bashaka yisha kindi imyaka ndwi. Icyo umuntu arije cyose ncagira iki nico yimbura kandi kigwiriye gitsindagiye gisesekaye. Inkunda yigize ngufi, ivyo byose biraba. Hanyuma Yakobo aratesekera ngaho. Mugabo komsi yari kwisezerano ry'Imana. Imana yabwiye ati we sinzokurekura, naho biruko sinzokurekura gushika nshikije icyo nakuvuzeko. Imana igumana nawe ahabonera ubuntu bw'Imana. Mugabo Yakobo hagera igihe ariyumvira ati jewe numva umenga nosubira iwacu. Bari marahari yaciye 20 ariko arabana. Umuntu yavuzwe ko amasezerano akomeye, umuntu yavuze ko bose asuye mu gishingo cya se we yari mu big man, se we yari murakomeye gose. Mugabo ubonye numukoza ahantu mu kindi gisagara juste kubera ikintu kimwe, agombye kugwanira amasezerano y'Imana, agombye gucisha ibintu ahantu Imana itashaka ko abicisha. Ivyo bitari mukoza kwisanga ahantu ahubwo hagwabwa umugisha ari inyuma yafuma yigumira mu rugi wiwe. Hari umugisha uri mu kuragira impene, hari umugisha uri muri ivyo bintu ku muntu yego amasezerano angana gutyo, hari umugisha uri mu guhunga ku muntu yego amasezerano angana gutyo, hari umugisha uri mu kuronka umugore wanje kumukora imyaka 14. Hari umugisha ngaho uri kurakora ngaho. Yakobo yisanze ngaho, mugabo umunsi umwe aravuga ati no reka ngende. Hama ahitamo guterura abwira abagore biwe n'abantu biwe bose ati tugende n'amasho yiwe. Yakobo aragenda, mugabo ariko aragenda agomba ashike umutima wiwe akubita. Tumubwiye bica hose urafite n'ikibazo na mukuru wawe, ese untarapfa aracahari, urafite n'ikibazo nawe kandi uza kwinjira mu rugo. Aca atangura kugira indi tactique, acavuga ati reka ndungike abantu bagende bamushirira igiturire, bamushira inka, bamushira ingamiya, bamushira ibintu bitandukanye. Hama banamubwira ati yaragukumbuye. Mugabe icyaha, reka abantu bandi babwire icyaha nigikugwa mu muntu n'amashikanwa. Bukaze we muri yumvira ngo notanga ishikanwa rikomeye mu ishengero, iyi conscience y'icyaha ndiko ndumva inyagiriza yohera. Icyaha gikugwa nko kucihana. Mwebwe ndabaretse. Hari umuntu avuga ati ngende mbaze pastor uruntu remerewe mu rushengero ndarukore kugira ndabe yuko iyi conscience di péché yomvako. Nishura kugukugwa ko nishikanwa, uyikugwa ko no guca bugufi imbere y'Imana ukabwira Imana nakoze ivy'ubuyobe mbabarira. Ari mu nyumvisa n'Imana iraba ariyumvira ati ntekere ibi tumushire hama bizoba biheze. Hey, nibirahera. Muga muyumvire icyaha cyo kira mu travaya ati imyaka 20 avuye iwabo akoze iryo kosa kiyacyego kira mu travaya imyaka 20 ibaze kuba imbata y'ikintu 20. Kandi Imana igihe yamwiyereka Imana yayibwiye ngo niwagumana nanjye, niwagendana nanjye muri urugendo ukama ivyo kurya n'ivyo kwambara nzogukorera. Imana ndababaze umuntu ariko aratavoya n'icyaha 20 ukacuhura n'Imana, icyo woyisaba ivyo kurya n'ivyo kwambara 20 uri kugendana n'icyaha wakoze quelque part. Hakubwiye Imana ati Mana wari wamvuze ko ibintu bikomeye mwarabikije mu nzira itariyo mbabarira. Acabwira Imana ngo wowe kumana nanjye gusa hama ivyo kurya n'ivyo kwambara. Nkabyo rero natwe tuva tugatangara. Ivyo birasa n'umwana w'Imana yotunda mu rusengero imyaka 2 cyangwa 3 asaba Imana ivyo kurya n'ivyo kwambara, mugafise conscience y'icyaha yame mutava igihe cyose ataje imbere y'Imana avuga ati Mana ubwa mbere jewe ubwa kabiri ibintu